izina rya Yesu. Iki gitondo dusangira aya majambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 12 umurongo wa 56 na 57. Mwandyarya-mwe, murazi kugendeza isi n'ijuru, n'igiki kibabuza kugendeza iki gihe? Kandi namwe ubwanyu n'igiki kibabuza kugenzura ibyo kugororoka kwanyu? Nagomba ngo dusangire ijambo rivuga ngo umenye igihe tugezemo. Yesu yari karabwira ishengero rimukikuje ukuntu abantu bazi kugenzura ibihe, ibirere, na cyane cyane abarimyi barazi kugenzura ibirere. Babonye igicu giturutse cyangwa babonye imvura iturutse bakamenya ngo iragwa idushikire, kandi niko biba. Ngo babone umuyaga iyo uturutse bakamenya uwo munsi haraba indugumba, ngo kandi niko biba. Bisigura ngo barabimenyereye, barabizi neza. Yesu rero yari karahanura ishengero, mugabo yatanguye ababwira ngo mwandyarya-mwe. Mbega ni kubera iki yababwiye ngo mwandyarya-mwe? Nukubera barazi kugenzura iby'ibirere ariko bakayoberwa kugenzura iby'ibihe byo mu buryo bw'impwemu. Mbega wewe iby'ibihe byo mu buryo bw'impwemu urabona uko bimeze, urabona aho bigeze? Mbega hari igihe ufata akanya kugira ubigenzure, urabe uti jewe ndavye iki kiza cya corona, ndavye intambara hirya no hino, ndavye dutanga akarorero k'iwacu ikiyaga cya Tanganyika ukuntu kiguma cyuzura umengo imvura si nyinshi. Ibi byose nivyerekana ibihe byo mu buryo bw'impwemu. Mbega hari igihe wiha akanya kugira ubigenzure? Kubera iki tumenya kugenzura ibihe by'ibirere byo mu buryo bw'umubiri, tumenye kugenzura ibihe byo mu buryo bw'impwemu? Twari dukwiye kumenya igihe aho kigeze. Umuntu wese amenye igihe aho kigeze. Uko utazi igihe aho kigeze mu buryo bw'impwemu, ntushobora kuba maso ngo urorere ukuza kugaruka kwiwe. Rero tube maso, ntitube indyarya ngo iby'umubiri tumenye kubigenzura ariko iby'impwemu bitunanira. Umuntu wese ku ruhande rwiwe nagenzura ukugororoka kwiwe. Mbega ukugororoka kwawe guhagaze gute? Ukugororoka kwanje guhagaze gute? Turabe ko duhagaze neza mu kwizera. Aho uzoba uri kurerekana ko uzi ibihe byawe by'impwemu aho bigeze, n'ibihe ku isi yose mu buryo bw'impwemu aho bigeze. Turakwiye kubigenzura kugira ngo tumenye uko twifata, tumenye uko duhagarara, na cyane cyane kugira ngo tube maso, turerere kugaruka kwa Yesu. Umuntu wese rero amenye kugenzura igihe ciwe, na cyane cyane cyo mu buryo bw'impwemu.